karibu sana iwacu mu Burundi. Ego murakoze cyane nanje ndishimye cyane nukuri Imana ibaho umugisha ntabyo nari niteze mungiriye aga surprise murakoze ndagewe cyane. Ikibazo ca mbere byari byatekanije yuko uzagushika ku kibuga c'indege saa 2:15. Ko watevye cyane ushitse saa 3 saa 4. Bo twatebeye kwanza muri Kenya amasaha batubwiye ko twuririra ko siyo twuriyeko hama ngaha naho muri OBR bampagarikije gato irazi ko mvuye kure kameme nzanzanye ibintu byinshi nico gituma. Okay, kumbure tugire ko tunibwira neza abari ko barakurikirana ama televiziyo yose ari ngaha wabwire Sandy ninde aje mu biki amafera amuzanye mu Burundi nayahe kuko ndabona n'inyakigwa yawe ntiyari yoroshe. Ego Sandy ni umurundi kazi navukiye mu Burundi nari maze imyaka 9 ntari mu gihugu ndi mu gihugu ca Canada ndi umuririmbyi wa gospel music umwami kazi wa gospel ndazi ko ako kari kubashitura gatoya ariko nukubera ndi muri kategori ya music ya gospel music nico gituma nise umwami kazi wa gospel music nkuko nawe umugore wawe ushaka kumwita umwami kazi wa yego na cyane Sandy abantu benshi ntibashobora kwakira neza ni cyane baririmbyi kazi barimba gospel kuba mwaravuze ko muri abami kazi ba gospel ni kubera iki cyangwa wabyifashamo gute igihe wumvise ko abandi batavyakiye neza jewe nabibonye bisanzwe kuri jewe kubera nzige tumana byiyise ntabwo ari kwishira hejuru cyangwa ntabwo nuko ndi muri kategori ya gospel nico gituma nise umwami kazi wa gospel ntabwo ari kwishira hejuru kandi tuziye ko nta mwami kazi abura umwami ese iyo wise umwami kazi umwami wawe nawe ni umwami ni Imana Yesu impamvu nyamukuru yasinye mwita umwami kazi wa gospel ni kubera ko washibye ko umwami kazi nagisiguye ko nise umwami kazi wa gospel kubera ndi muri kategori ya gospel music ndi umwami kazi wa gospel kubera ndirimba gospel hanyuma abandi basonze bari ba gospel nabo nyene n'abami kazi ntibashimwe kuvyiyita mugabo uri muri rya kategori nawe uri umwami kazi wa gospel ko nico gikorwa ca ukora yego muri Canada uno musi wagiye muri Canada uno musi mu Burundi mu Burundi uzanywe n'ikirera ama project akuzanye mu Burundi naya mu Burundi nje kuririmba kuko hari usanga bitoroshe nta support dufise abantu dushaka gushira mu video ngo badufashe mbo nanaciye kwanza ntimwakembagije je sinje mva muri Canada kweki mutambagije no niyo Tanzania twabikubaza mu nyuma mbo naciye muri Tanzania kurondera ama collaboration Imana yarabigiyemo n'ukuri byagenze neza nubwo byafashe umwanya munini ko baronka umwanya je nkawubura ariko rero nje kumarira ibikorwa ngaha mu Burundi kandi kubera ari hari muhira niho ofise n'ibikorwa byinshi nje kuririmba. Turabonye korabo turabonye amafoto bisigura ko ari nk'igikorwa mugiye gukorana na Bahati Bukuku mbega ico gikorwa kiriho canke na mafoto gusa twabonye ku rubuga rwa ngurukana umenye hoho nimba ari korabo dusohoka ryari ico gikorwa je nibaza ko kiriho mugabo tukishaka kubivuga ko cyane ariko narateye intambuko nkagenda hari sinaringiye gufata ifoto gusa naringiye gukora yego na cyane ko twabonye ko mwakiriwe neza mu gihugu ca Tanzania aho twabonye mu Eglise muko muririmbana na Bahati Bukuku mbega zari concert cyane oya bivanye nuko nari narakoze cover y'indirimbo ya Bahati Bukuku yarashimye kunyakira muri Eglise yuko ubuntu ni n'umupasteri aranyakira muri Eglise yiyo kugira ngo nje kuririmba ijya ndirimbo mwarabibonye ko yanafashije no kumfasha. Okay, mu Burundi kugira umenyekane urakora cyane kandi ugakoresha ingufu nyinshi na cyane ko benshi tubabwiye ko tuje gutegera umuntu bitasandi bavuga ati umuntu utasandi ntawe tuzi ari abatakuzi bega ugiye gukora iki kugira abantu bakumenye nyene bakumenye nkuko wita umwamikazi bakumenye nk'umwamikazi nico gituma ntashimye kuguma ndirimbira mu gihugu ca Canada kuko ntabwo byoroshe yuko abarundi bose bomenya inje mu gihugu birashobora gushika nkakora ama concert birashobora gushika nkakuri kijya kintu kizotuma kandi n'ibintu byiza indirimbo nziza nama movie yose twende kugira amenyekane nyene mu gihugu cyane mbega hariya muri Canada abaririmbyi b'abarundi kace nk'abarundi biroroha cyane kugira avuzwe ku radio hariya cyangwa ama television oya ntabwo sindabyo antuka ntabwo ndumva ko bavuze indirimbo zino canke nuko mwoba mutavugana n'amaradio cyangwa ama television muri kida gihugu oya ntabwo ari ico gusa je nibaza ko ari kubera bivanye n'ururimi n'ibihugu by'icongereza n'igifaransa nibaza ko ari ico gituma tandirimbo zacu bavuza ko ntabyo botahura ivyo turirimba. Okay, ugishika ngaha mu Burundi ngaha nyene kuvuga c'indege hari abarundi bakwakiranya amarira adasanzwe bararira abandi barafatwa n'agahinda uzi ko ari kubera iki
ni ibikumbuku mbeba ibikumbuku ni bigumbagumba byinshi ko bari bamaze imyaka myinshi batambona ni famiye yanje yego na Jenny kawushije nahatswe gusa abuze gato yego niki kibaza yuko warukumbuye mu Burundi mu Burundi nkumbuye byinshi nari nkumbuye abaho nari nkumbuye nyene ukungene hameze akabeho akayaga kaho abantu baho ninjya nzovyibuha cyane uje kuhamara kiringo kingana gute nje guhamara ndashaka kumara ukwezi canke indwi zitatu bivana n'ibikorwa ngene bizogenda ego akabazo gatoye mu Burundi turafise abarimvyi benshi bakora gospel n'abaririmbyi kazi mbega muba mufise nk'indoto ya hafi canke nka plan ya hafi yo gukorana n'umuririmbyi ubuhenga mu Burundi kazi nk'ubuzozo bwa mbere jewe nukuri nkunda kuvuga ati byose ni Imana yarapanze ko nzokorana n'abandi baririmbyi ba gospel bizokunda ariko atari Imana yapanze sinibaza ko bishobora gushika ariko ndavyifuza sinovuga ko navyifuza tugiranire ubumwe dukundane dushire hamwe nkuko mu bindi bihugu bibanye babikora musanzwe mufite television yitwa Sandi Umoja TV hoho nta kintu mugiye kuyikorera kugira imenyekane cyane gusumba hari ikintu tugiye kuyikorera ndashaka kongeramo sishaka kuyivuga ko cyane muga bikunze nzogira conference shaka kongeramo ikintu cyo kukuza impano z'abantu gufasha abantu bafite impano tukaraba ngene nabo nyene bashobora kugira ico bakoze bakerekana impano zabo antuka tuzobivuga ko mu nyuma ngiye kubipanga ariko kizokengogwamo kumbure abandi baza kugira ijo baje ariko je akabazo kanje kanyuma Sandi atari banga numufasoni numwigeme no comment ntabwo ibintu bya famille ntabwo shaka kubishira muri social media ariko urubatse cyane se uracari no comment ntabwo shaka kubivuga ko mumbabarire sishaka gushira ibintu bya famille kuri social media ariko kumenya ariko warongowe nuko utararongowe bitwa ntabwo nubatse okay okay kwaje